Ikiziga ca Constantin Ndikumana umukuru wa Gacimbiri ku mutumba Gatunguru muri zone Rubirizi catowe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ko ku metero 400 uvuye ku muhani we aho nyene kuri uyo mutumba. Uwo mugabo w'imyaka 45 yavuka muri zone Kamenge muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, akaba yari yubatse se w'abana bane. Amasoko ya RPA aho muri ako gace amenyesha ko Constantin Ndikumana yari yitavye umuntu yamuhamagaye kuri telefone kuri uyu wa mbere nk'igihe isaha imwe y'ijoro. Inyuma y'umwanya muto telefone ziwe ngendanwa zari zizimije nk'uko ayo masoko abandanya bivuga. Ababonye ikiziga ciwe bavuga ko cari gifise ibikomere mw'izosi, bagakeka rero ko yoba yishwanizwe. Ibindi bikomere ngo vyaboneka kandi mu nda hamwe no mu mugongo. Umuntu umwe akekwa akaba yahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Ikiziga kigira kabiri ni ic'umugabo bivugwa ko yoba yari umupasitori mw'ishengero rya Pentekoti. Uwo nawe ngo akaba yishwe arashwe urusasu mu mutwe. Amasoko ya RPA aho muri ako gace avuga ko ikiziga c'uyo mugabo catowe mu mufurege ugabura ikambi ya Sokariti hamwe na karitiye Carama. Abakoze ubwo bwicanyi cyo kimwe n'imvo zoba zarabitumye gushika ubu ntibiramenyekana. Mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano kugira ngo twumve ico yoba bivugako.